Uburundi burafise ibintu vyinshi vyohingurwa bitarononekara maze bigashorwa no hanze. Vyashikirijwe kuri uwa 23 Ntwarante umwaka wa 2022 na Audace Ndayizeye arongoye urunani rw'abagwizatunga mu Burundi CFCIB mu nama yahuje abagwizatunga b'abarundi n'abaganda kugira ngo bamenye ivyo bashobora guhanahana mu rudandazwa maze bafashanye mu kuduza ubutunzi bw'ibihugu vyabo. Uwarongoye CFCIB atanga akarorero k'ikiyaga Tanganyika bivugwa ko kirimwo amafi menshi ariko ngo bivanye n'ubuhinga buke bwo kuyaroba no kuyahingura usanga hariho nayicwa n'ubusaza, ariko ngo mu gihe hobaho guhanahana ubuhinga n'abaganda vyotuma habaho nk'ishirahamwe ryo kuyaroba maze hakaboneka umusaruro. Urabona nk'uko muri Tanganyika baravuga bati ico gihugu nico kiyaga cyo kwisi ifi zicwa n'ubusaza. Nukuvuga ifi zo muri Tanganyika ntibaziroba kubera kuko tudafise ubuhinga, tudafise ibikoresho kugira ngo zirobwe. Ubu rero mubona ko ntuze nk'abagande barafise nka Lac Victoria, burya je narabayeyo baca usanga barobye igifi c'ibiro 50 kubera kuko bafise ibikoresho, ariko ngaha anya ayo mafi kandi ariho dushaka kuyaroba ko tudafise ibikoresho bikwiye. Rero duhanahanye tuze ubushobozi turashobora guca dushiraho nk'ihinguriro riroba amafi kandi baca bagira n'ibita boîte de conserve. Ugasanga tuzana ama boîte de conserve bavuye muri Maroc canke muri Thailand, twebwe irya mikeke hashana ziyandagara zikaja mu magopo. Ushaka rero agafi kagura agafi gacucumba ubugari ukifungurira. Mu gihe abarundi bijukiye ubworozi, Audace Ndayizeye abona ko atacotuma abarundi baguma bahurumbira amata hingurirwa hanze y'igihugu, ahubwo ko no mu Burundi hakwiye kubakwa amahinguriro menshi y'amata. Amata usavye nido usanga ari ayiburaye. None yo nido bitweke, none amata ntiyafise. Inka ntizihari. Twotumwazi tuzigwiza mugabo tukaronka amata kwihamaro nazo twikorera. Aho kwa amatunita dukoresha amadolari tugura ibintu tushobora kwikorera. Iyo nama ngo ibaye mu gihe hari hasanzwe ibiganiro hagati y'u Burundi na Uganda vyo kurabira hamwe ibintu vyokorwa kugira ngo imigenderanire yabi ya politike canke y'ubutunzi itere imbere.